Nshuti namwe bagenzi bakunzi b'ikigo Nifotech Burundi, ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingaburo ikinga ikavura kandi igakiza indwara nutrition clinique hamwe n'ubuvuzi kama natural therapy. Bakunzi b'imigwi ya Nifotech ya WhatsApp yigisha ubwo buhinga ikabukwiragiza mu gihugu no ku isi, uko ari imigwi ya Nifotech ingaburo ikiza irenga 160. Ni mu nkundire mu ntiza kanya ndabaramutse canke ndabahemwiriwe bigaterwa naho muhereye mu Burundi no mu mihingo itandukanye yo kwisi. Iki kiganiro mugiye gukurikirana mwagiteguriwe n'ikigo Nifotech, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Alex Harimesh, umunyeshuri mu gisata ca Biomedical Sciences ku bushakashatsi bwa cancer ku rwego rwa doctorat. Muri kino kiganiro tugiye kubaganirira ku vyerekeranye n'ubuhinga butegereza kuba hagati y'umugore n'umugabo mu gutegurana mu gihe c'imibonano mpuzabitsina, les préliminaires, les caresses. Twerekane ivy'umubiri uhingura canke ukena mu mugore no mu mugabo mu gihe baba batateguranye neza canke bateguranye neza, mbere n'ivy'umugore n'umugabo bo kwihereza canke bakiyubara kwihereza mu ngaburo yabo mu gihe baba bashaka yuko baryoherwa birenze n'imibonano mpuzabitsina. Umvirizanye ubwitonzi rero, hanyuma usubire mw'iki kiganiro kandi ukinyayagize hirya no hino mu gihugu, mu Rwanda no kw'isi, kugira gifashe mu gusanura n'izasambuwe no kutamenya uko baryosha imibonano mpuzabitsina. Gukora imibonano mpuzabitsina mutateguranye mu mitwe, mutabanje gukina udukino dutuma mushushanya ngo muryoherwe, mugapfa kugurukiranirako nk'ibitungwa nk'imboregwa. Ivyo n'akandi karanda kabi gatuma abagore buma bakababara bagasasatwa. Imbere yo gukora imibonano mpuzabitsina hategeza kuba igikorwa bita les préliminaires, gutegurana. Umugabo apfuye gusunikirayo gusa, nkaho umengo ni igitungwa agiye kubaga, ntabanze gutegura umugore mu mutwe biciye mu gushushanya, kubera yuko yiborerewe, kubera yuko yakuze atigeze yigishwa iby'imibonano mpuzabitsina, n'igihe pasitori padiri yamwigisha utwo hejuru, canke yubatse bahuriye mu ngundu z'ibitoke nta nyigisho zahabaye, cyane kubera ubujinga afise bwo mu mutwe, kubera gufata iby'idini nabi, akumva yuko umugore no kugaramba gusa bakarongera nta bindi biba imbere y'icyo gikorwa, nta gutegurana, bumva ari kurongera gusa. Ivyo bintu bikwiye gusezererwa mu ngo zose zigizwe n'abantu atari bikoko. Umugabo natahure ko umugore atari igikoresho, atari gitungwa bagiye kubaga. Umugabo namenye yuko igikorwa cyo atari gusogota umugore wiwe, sukurongera kirazira. Umugore ntibamurongera imvyara bibondo, bakora imibonano mpuzabitsina babanje gutegurana, yaba umugore yaba umugabo yamaze gushukwa ku rwego ruhanitse. Iyo rero umugore atateguwe neza biciye muri caresse, mu gushukwishanya, muri za nzira twerekana muri ca kiganiro duheruka kijanye n'ubuhinga bwo kuryosha imibonano mpuzabitsina, umenye ko haca hakurikira ingaruka nk'izi. Ku mugabo, uduce ndemangingo two mu bwonko bita neurone agonadoliberine twa hypothalamus mu bwonko dushika 2,000 ntidutanga inkaburamubiri bita gonadoliberine ikwiye iyo mutateguranye. Kandi umugabo agahimba kaba munsi ya hypothalamus bita hypophyse ko mu bwonko ntigasubira gutanga inkaburamubiri nka LH na FSH zikwiye. Ku mugabo, uduce ndemangingo two mu matenga twa bita cellule de Leydig ntidusubira gutanga inkaburamubiri bita les androgenes na cane cane testosterone nkuru yo muri zo ihingurwa mu binure kugira ngo ize gutuma le corps caverneux, inyama
z'imbyara bibondo zirundarundana amaraso menshi aza gutuma imbyara bibondo iba nini ikomera ikaba ndende. Nuvuga mu yandi majambo gushukwa. Umugabo uducendemangingo twimbere mu mitsi yitembereza amaraso, les cellules endothéliales vasculaires, ntidusubira gutanga inkaburamubiri bita monoxide d'azote cyangwa oxyde nitrique, ituma imitsi yiwe yo mu mbyara bibondo yaguka kugira ngo irundarundane n'amaraso igira inguvu n'inkomezi. Indemamubiri bita guanylase ntifasha mu guhingura ibintu bita guanosine monophosphate cyclique GMPC, kandi ari ituma imbyara bibondo ikomera ikaba nini, umugabo agashukwa bikwiye. Imitsi yo mu mbyara bibondo bita les artères caverneuses ntirundarundana n'amaraso akwiye, calcium ntigwira mu mbyara bibondo maze ngo itume imbyara bibondo ihagarara neza. Imbyara bibondo igira inguvu nke, ikagwa umugore atararyoherwa, umugabo atanu iminota 5 akoze mbere hariho nabigwa bacinjira. Intambara zikaba zadutse mu muryango zavuye ku mugabo adafise imbyara bibondo ifise ubushobozi bwo kumara uburyi umugore mu gihe ari we yamuteye amwagaza kandi atashaza kumumarira. Bisaba rero umugore n'umugabo bashukwishanye neza bikwiye, umwanya ukwiye, hamwe bose bakumuriro ikibengebenge imbere yuko batangura imibonano mpuzabitsina. Sukugurukira ko rero wa mugabo we wa mugore we, sukugarama ngo barongere atamwiteguro wabaye. Kirazira n'ibikoko ntibibikora. Muraraba inka, muraraba impene, muraraba imfizi y'intama ibanza kwagaza, impene ikabanza kuja mu bindi bihe, kuduga mu yindi si ikabona kwinjira. Abantu bafise ubwenge baremwe n'Imana nibo boca bakora ibintu n'ibitungwa bidakora. Ku mugore naho iyo hatabaye guteguranya gushushanya bikwiye imbere y'imibonano mpuzabitsina, ubwonko bwiwe ntibihingura ibintu bita neuromediateur nka acetylcholine ikwiye, peptide intestinale vasoactive ikwiye, neuropeptide Y na substance P bikwiye. Kandi imitsi yiwe itembereza amaraso, les cellules endothéliales vasculaires ntibitanga monoxide d'azote ikwiye, kandi ibyo bikaca bituma mu gitsina cy'umugore hatarundarundana n'amaraso menshi ngo ashukwe neza. Wa mugore upfuye kurongera gusa bica bituma ataryoherwa, akanuma kabura amazi, abuza amazi ngo umugore wanjye kagira amazi kandi ari wowe utayavomye. Amazi y'umugore n'umugabo ajeje kuyavoma, ntushaka kuyavoma utamuteguye imbere y'igihe. Upfuye kurongera nkaho umengo ninka barongereza mwimbugita bagiye kuyibaga. Umugore si inka, si impene, si intama bagiye kubaga. Kirazira iyo umugore bapfuye kurongera batateguranye. Mvuze kurongera kuko ni ijambo ribi cyane ridakwiye gukoreshwa ku muntu. Nukurongera kuko ntibamuteguye, si imibonano mpuzabitsina bariko barakora, ni ibyo kurongerana. Ibyo byokorwa n'imborerwa n'abantu batagira ubwenge, kubera yuko uducendemangingo two mu bwonko bita neurone dopaminergique dukwiragiye mu migabane itandukanye y'ubwonko nka hypothalamus n'ahandi. Ntidutanga dopamine ikwiye ituma umugore agira excitation sexuelle, ashukwa bikwiye, n'imbyara bibondo ngo ishukwe bikwiye. Umugore adashobora kuronka inkaburamubiri itanze na hypothalamus ikwiye bita prolactine, kandi ari yituma agira satisfaction satiété sexuelle, aryoherwa bikwiye ngo avuga ati ndarangije. Hamwe umugore agwa mu kaboregwe n'agatiro kakamutwara, orgasme féminin, kubera yuko ntiyateguwe mu mutwe. Umugore atateguwe mu mutwe, udusabo twiwe ntidutegekwa n'ubwonko, hypothalamus na hypophyse ngo dutangereze estrogene inkaburamubiri zibombeka mu gihimba kirondoka nka estradiol 17 beta, ntizitangwa na cellule fecale ovarienne. Udusabo les glandes Bartholin mu gihimba kirondoka ntizitanga uruziri rubombeka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina la cyprine, mu gihe umugabo ariko arinjira ariko arasunika imbyara bibondo yiwe mu gihimba kirondoka cy'umugore. Umugore rero ntashobora kuzana waruzi ngo asuke femme fontaine hafi ya mililitiro 300
hafi y'ica gatatu c'ilitiro ry'amazi ngo umugabo yumve yishimye n'umugore yishimye. Yorusuka gute kandi rusunikwa n'ubwonko? Erega sikiziba giteze mu mubiri w'umugore. Nta mazi umugabo arondera mu mugore. Umugabo niwe yarondera, atayarondeye ngo yakwege. Umugabo atavomye amazi ari mu mugore, amazi ntaza. Ntushaka kuyagoma utamuteguye imbere y'igihe, wapfuye kurira nk'igikoko. Umugabo arinjira mu mugabo agakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bwo kwimara umusonga gusa. Nukwimara umusonga kuko umugabo iyo asohoye intanga we wabaryohewe n'ahaca yiryamira maze amasegonda 5 aba yikuye umusonga, ariko umugore asigara mu buryi kubera ko batateguranye. Umugore ukugenda umwicisha uburyi, wimara umusonga wiryamira asigara mu buryi, wimara umusonga wiryamira asigara mu buryi, wimara umusonga wiryamira asigara mu buryi. Umugore abwira ubwenge ngo nukunduhishiriza ubusa n'ubundi nta marya nta kirimo, arandigadiga gusa akaca yiryamira ntaca mariye. Umugore aragira gihe aca vyikuramwo agasigara yashishwe n'imibonano mpuzabitsina. Mbere ikindi gihe niyo ugerageje ngo uriko uramutegura bimwe vy'akanya urume rumara, avuga ati takwinjira ukora ibyawe biryamira, ntabyo abagikeneye. Cyane bwageza kugutwengera yigirisha ngo yaryohewe, kumbe yarashishwe nuko umudigadiga. Nta mugabo akora imibonano mpuzabitsina umunota umwe, amasegonda 5 akaca yiryamira, iminota 2 akaca yiryamira ntisubire kuvyuka, ashobora kunezereza umugore wiwe ntibibaho. Ivyo rero bibyara intambara mu rugo, urukundo n'amahoro n'umutekano mu rugo bigasangangurika, mbere bigatuma n'umugore atanga imigambi yo kukuzunguruka akaza kurondera abagabo cyangwa abahungu bo mukorera ibyakunaniye. Wa mugabo we rero hagarika inzoga, hagarika amafanta, hagarika iryo tabi, ivyo bisukari wiri urarya, ibitumbura, ibibenyi, ubwo bugari bw'umwumbati wamako, uburobe imikembe wamako, nivyo byakwishe mu mutwe bituma ataco gishoboye. Ebyo bizogutera diabete ucucika nk'igisomasoma. None ntumva ko buri kwegera amagerageza umugore wawe ngo bitume yiyumvira kuryoherwa. Erega ntiyubatse. Ubugabo bw'umugabo buri imbere mu ipantaro yiwe, mwigasiripe niho hari ubugabo mu gihimba kirondoka. Mu gihe burya bugabo bwavuyeho ugomba umugore abeho gute? Wowe wimaze umusonga ukaca wiryamira, ugomba nawe agire gute? Namba ufise intege nke zo kuryohesha umugore wawe, namba ufise intege nke zituma udashika kunyota umugore wawe, uragwaye. Hindura ingaburo, hindura imibereho ivuze. Ibyo kwimara umusonga umunota umwe, iminota 2 ukaca wiryamira, umugore umusize mu marushwa, wopfumureka gukora imibonano mpuzabitsina kuko uri kurasambura, uri kuratema igiti wicayeko, uri kurasambura urwawe. Icara hamwe n'umugore, menyesha umugore wawe kugwaye, nimurabe bituma, nimwivuze ukire. Umugore wawe ntiyaje kurya amahera yawe naho yafise ari menshi, imodoka wamuhaye ntakizomumarira, mu gihe igihimba cyawe kirondoka kitari isoko ry'umunezero wiwe. None rero hokogwa iki? Uducene mangingo tujeje gutera umugore n'umugabo gushukwa, dutegereza gukogwa ko tugashushwa, aribyo bita gushushanya paresse. Umugabo nta burenganzira afise bwo gukubagura umugore wiwe amwicisha uburyi kandi atari bumumare mu kumuryohera bikwiye kuko atanguva afise. Umugore ategeza kwibuka neza yuko umunezero aza gukura mu guhuza ibitsina utegwa nuko baba bateguranye. Abubakanye bose bategereza gutegurana imbere y'uko imibonano mpuzabitsina itangura, bagashushanya bikwiye, umwanya ukwiye. Uruhara rw'umugabo mu gushushanya, uruhara rw'umugore mu gushushanya ruratandukanye. Wa mugabo menya yuko iminwa y'umugore wawe ari zone erogene, irafise uducende mangingo dutera umugore gushukwa. Mu rurimi rw'umugore wawe harimo uducende mangingo dutera umugore gushukwa, zone erogene. Umugore n'umugabo barafise uburenganzira bwo konkana indimi, tire langue, imbere y'imibonano mpuzabitsina no mu gihe imibonano mpuzabitsina iriko irabandanya. Si icaha murubakanye.
si ubusambanyi mukoze kuko n'umugore wawe. Umugore nta burenganzira afise bwo kwima ururimi umugabo wiwe, n'umugabo nta burenganzira afise bwo kwima ururimi n'iminwa yiwe umugore wiwe. Nibonkane imbere y'imibonano mpuzabitsina. Mu gutwi k'umugore hariho ibintu bimutera uburyohe mu guhuza ibitsina. Umugore arakeneye ururimi rw'umugabo wiwe mu gutwi kwiwe, akarutsiritayo bikwiye imbere yo guhuza ibitsina kugira ngo umugore yaka umuriro. Amabere y'umugore na cyane cyane amamokole mamero turya umwana yonka nonuza, no kunda imbere mu matako y'umugore hejuru ku gihimba kirondoka hajya hari umushatsi le pubis. Umugore akeneye amaboko y'umugabo ahakorakore doucement buhoro buhoro gushika naho umugore amubwira uti ndapfuye. Hejuru ku gihimba kirondoka cy'umugore kugwinjiriro le clitoris niho hakaze cyane kubera ko hafise uduce ndemangingo dutera umugore gushukwa le capteur sensoriel turi hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10. Mu gihe umugabo wewe kumbyara bibondo ku mutwe wayo le gland hari ibihumbi 3 na 4. Umugabo bisaba hakora koza intoke ziwe, ahakora koza imbyara bibondo yiwe imbere ko bahuza ibitsina kugira ngo umugore abanze kwaka umuriro. So kuva kurongera mushinga ntahewe oya kirazira. Umugore si igikoresho, si inka bagiye kubaga, si impene bagiye kubaga, ni ukumutegura uhereye mu kanwa, ururimi, iminwa, mu gutwi, ku mabere, kunda, ku gihimba kirondoka. Ubonye umugore yamaze kwaka umuriro, insinga zakoranye ko niho wemerewe kwinjira. N'umugore akubwira ngo injira ndapfuye, si wewe upfa kurongera, kirazira. Umugore ntiyigaba n'umugabo ntiyigaba mu byo guhuza ibitsina. Abasomyi babiriya barasomye amajambo avuga ngo ntimukimane shiti musezeranye igihe. Murabyumvikana uko mubigenza. Si uburenganzira umugabo afise bwo gukora uko abyumva cyangwa umugore uko abyumva. Kiretse muri ba maraya birumvikana. Uruhara rw'umugore mu gushushanya. Wa mugore we, iminwa y'umugabo wawe iramutera gushukwa iyo uri kuramusoma ururimi, umusoma iminwa. Le tire-langue n'uburenganzira umugabo afise ku rurimi no ku minwa yawe kuko ntuyigaba. Kandi wa mugore we, umugabo arafise amabere n'ahatonsa, arafise amamoko n'ahatonsa. Yakoreko neza gushika naho umugabo yakubwira ko aryohewe. Mukora kore kunda, ku matako, kumvyara bibondo yiwe, ukore ku matenga twa yiwe, na cyane cyane ku mutwe w'imvyara bibondo le gland niho umugabo aryoherwa cyane kuko afise uduce ndemangingo dutera gushukwa capteur sensoriel duri hagati y'ibihumbi 3 na 4 ku mutwe w'imvyara bibondo gusumba handi hose mu bihimba by'umugabo. Hategure neza rero gushika naho umugabo ubona yaregeye ashaka guta ubwenge kubera kuryoherwa imbere ko utumira imvyara bibondo kwinjira. Abahinga nka Dr Philippe Breno, umuhinga yanonosoye ibyo guhuza ibitsina, sexologue w'umufaransa, mu myaka 9 yemeje yuko hari ibyigwa byakoze ku bagore bashika ibihumbi 3 bisanga yuko umugore kugira ngo aryoherwe bisaba kumutegura hafi iminota 10 imbyara bibondo itaramwinjiramwo, namba ushaka yuko insinga zikoranako akaryoherwa byasatse. Hafi minota 10. Abagore benshi basaba iminota 10 kugira ngo ashukwe neza gushika naho imbyara bibondo yo mwinjiramwo. Ariko umwanya abagore basaba uratandukana bitewe n'imyaka y'amavuko bafise. Nk'akarorero, abagore bafise imyaka nka 20 basaba umwanya muto kugira ngo batangure gusuka uruzi rubombeka mu gihimba kirondoka rutewe nuko baryohewe bariko barategurana. Mu minota iri munsi y'iminota 30 gusa abagore bari munsi bafise nk'imyaka nka 20 cyangwa itarakwira baba bamaze gusuka uruzi rubombeka mu gihimba kirondoka, lubrification vaginale. Mu gihe abagore bamaze guca imvyaro, les femmes ménopausées, bobo bisaba n'imiburi minota 2 kugira atangure gusuka utuzi tubombeka.
suba yuko asusa utuzi tubombeka mu gihimba cirondoka aba yamaze kuryoherwa gose. Oya, bandanye gushika naho yumva yatose. Ukaryoherwa mu mutwe ni katota, ukaryoherwa mu mutwe ni katota, ukaryoherwa mu mutwe ni katota. Wenyine bari bakubwira ngo injira ndapfuye. Ahubwo biranakenerwa n'igihe akubwiye ngo injira ukabanza kumureka kanya gato nk'ayandi masegonda nk'uwundi munota, ukamukorera bya bintu nyine bamukorera kugira atote gusumba. Ubonye yaregeye ukabona kwinjira. Ibi vyigwa inkumi zirabikeneye n'abasore bitegura kubaka izabo, atari kugira ngo bibajane mu gushurashura mu buhumbu, ariko ari kugira bamenye ko mu kubaka hari umunezero bakwiye kubyiteguramwo neza. Ariko bamenye ko batavyiteguyemwe neza, ivyo bita umunezero bishaka kubabera umururazi. Hari impanuro rero zishika 5 abagore n'abagabo basabwa kubahiriza kugira uburyohe buze kubaremvya mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ubwa mbere, wa mugabo we kirazira kikaziririzwa kwinjira mu mugore wawe utabanje kumutegura gushika naho ubona yuko ahakwa gutubwenge no kuryoherwa imbere yo kumwinjiramo. Wa mugabo we reka umugore wawe ari kugira ngo yinjize ndapfuye, atarabikubwira ntiharagera, kandi akibikubwira ntuce winjira, banza ushishitire bijya nyine wari kurakora gushika naho ubona ko kurembeje ahakwa wenyine kuja kuyinjirizamwo ubone kwinjira. Wa mugabo we ntiwinjire mu mugore wawe mu gihe utabona yuko yaremvye, banza umucanire, ubanza umutoteshe biciye mwazanzere twavugaho hejuru. Umugore n'umugabo nta burenganzira na bumwe bafise cyangwa umwe muri bo wo gukora imibonano mpuzabitsina ku nguvu. Muravyumvikana mukavyemeranyamwo. Igihe ubona umwe muri mwe bwarushe cyangwa babaye kubera ibibazo yabayemwe naho atari we wabiteje, muha amahoro. Ego urafise umusonga nivyo, ariko ubonye bitamworoheye hakuza kumwicisha uburyo n'umubabaro, raba ukuntu mwobireka. Iyo bikunda mugapfuma mugira karese gusa mugaherezaho, hanyuma ivyo kwinjira namwe mukazobikora mu bindi bihe, mu yandi masaha mwiteguye mu mutwe mwese. Nimwirinde gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe muri mu ntambara, muri mu bibazo byo bibaremereje mu mutwe, mu gihe mwese murushe, ariko mu byumvikane mu bisiguranire. Umwe ntiyimu wundi atatanze insiguro. Uvuga uti numva ndushe, ndababaye, ndafise ibibazo, mbere bimwe mu byo nagize numva nto bigusigurira, ariko numva atamahoro mfise. Wa mugabo wereka gusiguza byinshi umugore, namba yakubwira atamahoro afise burya ntayafise nyene. Insiguro azoziguha canke areke kuziguha, ariko burya ntayafise. Ihangane, murabikora mandi masaha canke muzobikorejo. Imibonano mpuzabitsina idatumbereye ko mwese munezerezanya, ivyo ni nk'ivyamfurambi muriko murakora hagati y'umugore n'umugabo, kirazira. Ni vyiza rero yuko ivyo byose bitera kubura amahoro mu rugo. Naho byo bari bibazo bikomeye mu byicarira, byansu no munsi mukazobyicarira ejo, mu ndwiza, mu mwakuza, gushika bivuye mu nzira. Bitarava mu nzira, nta munezero wo mu gitanda uzoba hagati y'umugore n'umugabo. Nagomba n'ubundi nemande atabwo bamfise k'ubuvuzi kama atari ufitiriza. Nkuko nyakubahwa umushikiranganje w'amagara y'abantu wa leta y'u Burundi, nyakubahwa Dr. Tade Ndikumana yavyemeje umunsi aza kunkora kw'igitero ku kigo canje Nifoteke Burundi, hari kwigenekerezo rya 12 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2020, aho yavuze yuko ubuvuzi kama ari ubupfumu, ari ubufyitirizi, kandi ko abantu batakwiye kubwirukira mu ntumbero yo gutitura ico gikorwa. Ubuvuzi kama si ubupfumu, n'ubundi bwoko bw'ubuhinga Imana yashize ku isi ikatangira n'ubumenyi kugira ngo bufashe mu kukinga no mu kugabanya imibabaro mu bantu. Aje bituma amaleta yo ku isi na cyane muri Afrika na cyane mu gihugu cyacu Burundi yarakwiye gushigikira igikorwa c'abavuzi kama, bagafatwa mu mugongo, bagahabwa uburyo, bagahabwa umutekano, bagahabwa umwidegemvyo, bagakora bubahiriza amategeko, ariko amategeko nabo abakingiye.
ata muntu anyanyaswa, aterwa ubwoba, apfungwa, ata muntu ashobora kwangazwa igihugu ngo nukubera yuko yakoze umwuga neza, cyangwa ngo nukubera yuko ariko arigisha bene igihugu kwivura no kwikingira indwara, ngo indwara zigiye kugabanuka mu gihugu maze bice bituma agirirwa ishari. Turasabanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, turasaba urwego rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka nibashigikire ubuvuzi kama babuteza imbere, habe ikigo cyo guhingura imiti kama ku rwego ruteye imbere mu gihugu, ibiterwa bikinga bikavura indwara biterwe mu gihugu bigwizwe bihingurwe, haboneka imiti twihinguriye, atari uko twamba tuzenze mu Bashinwa, mu Bafaransa, ngo bitavuye mu bazungu ntibyovura indwara. None ubwo bwenge abazungu bakoresha babuvanye mu ijuru, natwe ko tuvuga ngo twarize twaraminuje, mbere rimwe na rimwe tukagara mu mabiro tukigira abantu b'ibikoko bahatari badanje, tudashobora guhingura n'umuti w'igikomere, umuti wa giripe, wa malaria, umuti wa fièvre typhoïde, umuti w'igisebe, umuti wa kanseri, wa hypertension, ngo mpaka byose bivuye mu Buhindi mu bazungu. Erega ubwo n'ubundi bwoko bw'ubukoroni bw'abazungu. Harageze rero aho amaleta yacu arondera kwikukira, atari mu buryo bw'ikimoko gusa, atari mu buryo bwa politike gusa, ahubwo no mu by'amagara y'abantu, mu guteza imbere uburyo bwacu kamba bwo kwivura tudafyitiriye, mugabo dukoresheje ubuvuzi kamba buteye imbere. Ibyo ntibishoboka inama nshingamateka, inama nkenguzamateka badashyizeho amategeko akingira ubuvuzi kama. N'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi atabishizemo ingufu, abajeje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu batakinyanyasa abavuzi kama bakora ibyo bazi. Ni ngombwa ko dushira ingufu hamwe tugateza imbere igihugu cyacu. Ibintu byo gushihana dutotezanya, umuntu azanye umugambi w'iterambere tujya tumuhihita bihagarare mu gihugu, hanyuma igihugu cyacu kizotera imbere kuko ibyo guteza imbere biriho. Inshuti namwe bagenzi bakunzi w'ikigo Nifoteke Burundi, aha niho ikiganiro cacu igarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo mukorana ku kazi, kugira ngo ubu butumwa bwiza bushobore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi byinshi. Mushobora kandi no kwironkera n'ibiganiro vyacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nifoteke Burundi irenga 150 yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye, kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu. Kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye. Hanyuma mukaca muronka ibyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abandi. Kubipfuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu icyo cyose cyo kw'isi, biciye ku buhinga bwa WhatsApp. Mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439. Mwari kumwe na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.